Hari umugambi wuko Uburundi buja gutira amatongo yo kurimamwo mu gihugu ca Zambia, igihugu gisanzwe gifise uburinganire busumba Uburundi incuro 30, kikaba gifitaniye n'imigenderanire myiza n'Uburundi, ndetse Uburundi bukaba bufise n'abarundi benshi bariko bakorera ubuzi muri ico gihugu. Amakuru tuza kubashikiriza uno musi, turaza no kugaruka ku makuru y'umukuru w'igihugu aho yahagurukiye ibijanye no kugwanya igiturire mu Burundi, yakoranije abo vyega bose muri ico gisata c'ubutunzi kugira ngo bigire hamwe, yongere abigishe gukunda igihugu no gufashanya kugira ngo bagwanye igiturire mu Burundi. Tuza no kugaruka kandi ku mugambi w'ibarabara ry'indarayi rizohuza igihugu c'Uburundi ndetse na Tanzania, aho iryo barabara ibikorwa vyo gutangura igice ca mbere vyamaze gutangura, ndetse abarundi ngo bakaba bazohakura akoyoko, bazohungukira vyinshi. Aya n'ayandi ni muri Burakeye, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi Burakeye. Abashinga amateka b'u Burundi basaba yuko hobaho amasezerano mu gisata c'uburimyi, ndetse bagasaba yuko Zambia yotanga amatongo, igaha amatongo Burundi yo kurimamwo ibitegwa, kuko ngo vyobuzanira amafaranga mvamakungu. Umushinga amateka Pascal Gikeke akaba agira ati ko Uburundi burutwa incuro 30 na Zambia, n'ubwaguke rero bwabwo hoba hategekanwa iki kugira ngo Zambia izotize amatongo Uburundi. Ivyo akaba yabivuze mu nama nshingamateka igihe umushikiranganji yajejwe imigenderanire yariko arishura ku bibazo vy'abashingamateka, aho rero uwo mushingamateka yatanze akarorero avuga yuko nk'igihugu c'u Rwanda ngo cahawe amahegitari ibihumbi vyinshi yo kurima, bakimbura bajana mu Rwanda. Hari rero kuri uyu wa 20 Ruhuma 2025, aho inama nshingamateka ariko yiga integuro z'amabwirizwa abiri ajanye n'amasezerano yatewe ko igikumu hagati y'igihugu c'u Burundi n'ibihugu vya Zambia na Chad. Ku kibazo rero co gusaba ayo matongo, umushikiranganji yajeje imigenderanire Albert Shingiro yishuye avuga ati twarashoboye kugiranira ibiganiro, ico kibazo c'uko bodutiza amatongo twarakibajije, hamwe hoba hariho nk'amakoperative yifuza kuja kurimayo, mugabo rero bafise abagronome babakurikirana kugira ngo bashobore kurima muri ico gihugu, hama abashore. Ngo ivyo vyarakozwe, abongera bavugana yuko bazoguma bakurikirana kugira ngo bizoce bishigwa mu ngiro, nk'uko rero umushikiranganje Albert Shingiro w'imigenderanire abisigura. Akavuga yuko ayo masezerano aje mu gihe ico gihugu ca Zambia gitunze abarundi benshi, kandi ayo masezerano akazofasha kugira ngo abarundi baronke abongere bame abahora barenganirizwa muri ico gihugu ca Zambia nabo nyene vyorohe kugira ngo bakurikiranwe ibintu bigende neza. Murabizi yuko hari abarundi benshi bidoga bavuga yuko iyo bavuye mu gihugu ca Zambia canke iyo bagiyeyo abafatwa nabi, bamwe bagahohoterwa abandi bakakwa n'utwo bari bafise, utwo bari barakoreye. Uruhande nagwo rw'amasezerano y'u Burundi na Chad, bamwe mu bashinga amateka babona ko muri uno mwaka ayo masezerano ngo atari yakenewe. Impamvu ngo nizihe? Bakavuga yuko ngo nuko igihugu ubwaco ngo kirugarijwe n'ingorane zo gufungura nabi, insécurité alimentaire, bakabona ko atakarusho cozanira igihugu c'u Burundi. Abo bashinga amateka batowe n'abanyagihugu bakabavuga kandi yuko igihugu ca Chad kiri kure, uciye mu mazi ntibikunda, no kw'isi nuko nyene. Mbere rero ngo n'ubutare cimba ngo si abanyagihugu baco baca babwimba. Ivyo rero ngo bimbura harimo igitoro dusanzwe dukeneye hano mu Burundi ndetse n'ipampa, ariko amasezerano ngo ntaco abivugako, nk'uko biri mu nyishu umushikiranganje yahaye abashinga amateka. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe Evariste Ndayishimiye yaraye yuguruye umwiherero ujanye no kugwanya igiturire, aho inzego zitandukanye zaba izo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abo mu gisata c'abigenga badasigaye inyuma bitabiriye rero ibikorwa vy'uwo mwiherero uriko urabera hariya Ikiriri. N'umwiherero kandi warimwo umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano Martin Ninteretse.
iyo nama rero cyangwa umwiherero uri kubera ikiriri ukaba watunganijwe n'ubugenduzi bukuru bwa leta uzomara rero iminsi 2 bisigura yuko uza kurangira kuri uyu wa 21 Ruhuma 2025. Bimwe mu byo abo bahinga bariko baraca hirya no hino hakaba harimo uruhara rwa leta mu kurwanya igiturire hamwe n'ivyo imaze gushira mu ngiro, uruhara rw'abigenga mu kurwanya igiturire. Rero leta ikaba yahagurukiye abasanzwe banyonyora amatungo ya leta, inyuma yuko kandi muri OBR bavuze yuko mu mafaranga bari biteze kuzokwegeranya hari hayo batashoboye kuronka, ari navyo vyatumye kuri igihugu ahindura umuyobozi wa OBR, yongera ahindura n'umushikiranganje mu vyo ajeje harimwo ubutunzi ndetse n'ikigega ca leta. Ayandi makuru tubafitiye nuko igice ca mbere c'umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi rizova muri Tanzania rigashika muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo riciye mu Burundi ngo kizova uvira muri Tanzania gushika imusongati Burundi, kizokubakwa mu kiringo c'amezi 6. Ico gice ca mbere rero c'iryo barabara ngo n'amashirahamwe 2 yo mu Bushinwa ariyo azokubaka ico kiraro canke iryo barabara. Ayo mashirahamwe akaba ariyo yatsindiye isoko. Amasezerano yatewe ko umukono kuwa 29/0 i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Uhagarariye ibikorwa vyo kubaka ico gice agasigura yuko imyaka 5 ariyo kubaka hamwe n'umwaka umwe wo gusuzuma iryo barabara imbere yuko barishikiriza. Machibia Masanja akamenyesha yuko iharugwa uhereye aho amasezerano yaterewe ko igikumu ariho bazotangura, ariho batanguriye guharura ibijanye n'uwo mugambi, ico gice ca mbere c'uwo mugambi. Kubwiwe rero ngo ico gice kizotwara amafaranga arenga gato imiliyaridi 2 n'amadolari y'abanyamerika z'amadolari y'abanyamerika. Hari rero mu nama imigwi y'abahinga abo mu Burundi no muri Tanzania bagiraniye n'abaserukira abandi mu ntara ya Makamba kugira ngo kuri uyu wa 4 bigire hamwe ibijanye n'iterambere ry'iyo ntara, abongera bagaruka kuri ibijanye n'iri barabara bariko barabasigurira uwo mugambi usanzwe ari umugambi ngo uzoteza imbere Uburundi. Machibia Masanja akaba yavuze ko uzogirira akamaro kanini cyane abarundi n'abatanzania, agasigura ko iryo barabara rizofasha gukomeza imigenderanire no kunguruza hamwe no kunguruza ibidandazwa mu mwanya muto n'uburyo buke. Kuva rero imusongati gushika ku kivuko ca Dar es Salaam iterambere ngo rikazoca ryoroha, ngo iryo barabara rikazofasha no korosha imigenderanire hagati y'ibi bihugu vyose. Ano makuru tuyarangiritse hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho umuyobozi canke ubusanzwe arongoye umuhari ugwanya leta wo mu bwoko bw'abigwanaho yaraye yishwe n'igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho hari mu bitero bakoresheje utudege tutagira umupilote tw'utu drone, tukaba ari two twamwishe. Ivyo bikaba byamaze kwemezwa n'uwo muhari. Uyu muyobozi rero akaba ari mu baronderwa cyane n'igisirikare ca Kongo no muri ino ntambara basanzwe bariko baragwana na M23, ndetse intambara imaze gutuma Kongo itakaza uburere bwa Goma nk'igisagara ca Goma, ndetse na Bukavu hakaba hasa n'ahafashwe hanininya, hafashwe n'umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 usanzwe ushigikiwe n'igihugu c'u Rwanda. Ariko rero Kongo ikaba yavuvutiye canke ikaba yoyo yivuganye uyu mugabo asanzwe arongoye umuhari ugwanya leta ukavugira uburenganzira bw'abanyamurenge, umuhari bise Twigwaneho. Uyu muhari rero ukaba wamaze kwemeza urupfu rw'umuyobozi wabo atewe n'amadrone y'abakongomani. Amadrone ya Kongo asanzwe ariyo ariko arafasha Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugwana muri izi ntambara bariko bahuramwo na M23. Ayo madrone rero akaba ariyo yagemye uyu muyobozi maze ahita apfa. Ivyo rero byamaze kwemezwa n'abasanzwe bari muri uyu mugwi, ariko kandi ivyo ntibihagarika ngo uyu mugwi, kuko uyu mugwi uzobandanya ibikorwa vyo kuvugira cyane guharanira agateka k'abanyamurenge baba muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo.
turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye burakeye yo kuri uyu wa gatandatu, tubifurije kugira ibihe vyiza, nawe utaha murakoze. Morning Burundi, uburundi burakeye.